bagira ijoro n'umutaga mukigumanira ariko akaba yaramaze kwitahira kabisa. Uni Mnif Gimbo nizeye kuri kurabibona na cameraman hari umunezero ni wose ngo kabisa. Cameraman ni ryambere ngimbere ya kamera jewe muguranye meze respect sana ndakuhishapo hari yindi ashirisoni mu kwigita master king kubw'imvuye bangi ishwe n'amafegi isura n'injundi ubugufi nk'ifundi rap yiwe ni y'abadogodogo isona nk'uwo bateye umunigo nigo nikimuga mu muhogo mu mubiri n'uruzingo kugw'inzigo n'ibisongo nyinywera ijoro umurango hamangongongo ni kamiri gato kandi ari kadogodogo nanamugiye tukihari bado kwanza kumva kokeje ntibitangaje uno munsi ndaje mvangaha nkubabirije nkokeje nguhane ntakubabaje mpakugarukanye indero watakaje mwananje ehera ingene umara maju ntetereje umutamana wanje uragunyambuje mu bandi bavyeyi ingene usuzuguje ubu master tacho buguha rekana nabwo ubwenge nabwo bujuju nibwo bukuzuye nayo nakonkeje ntacyo yakumariye nubwo kukiyiko ntabwo yagusigiye ntukicubaha bagutanguriye nabo watanguriye ubu barakwenuriye front nagira namba uwane kibamba n'umutima nusimpa arazikona musumba rabe bindukora nk'ubusampara nibyo mbona woshobora umuzikure kandi nawe reka gutakaza umwanya ingo ndaguha umutaho ugende kudandaza inyanya kuko uriye jewe uzoburiye subizaho nkuye kuvaho wayayatiye nikera ubu vyandambiye sugufina narakaye hari vyinshi niboneye nihoreye atari ivyo bambariye ndindiriye wigarure vyarakunaniye igiti wabo niyo bajuriye nimwibona ubwana mu mbone ndakana muce munyurirako kandi mbarusha gucana nimwibona ubwana mu mbone ndakana muce munyurirako kandi mbarusha gucana 1 2 abarusha gucana 3 4 muracyara abana 5 6 leki fire navuze yuko nuno mwaka utararangira barashobora kuronga igikorwa gishasha uno mwaka turashobora kwatsa umuriro neza cyane canke dutangure umwaka mushasha n'igikorwa gishasha cha Mnif Gimbo naramaze no gushira hanze titre indirimbo yitwa Fabelove bayitege cyane bagire subscribe kuri YouTube channel yanje indirimbo yitwa Fabelove ego kabisa ariko barashobora kumva ngo barashobora kwibaza ko Mnif ari karafata gati akubuza mu ntozi cyangwa ari arasotora gute Fabelove abenshi bashobora kuca bibaza neza ni Fabelove tumenyeye Fabelove tuzi muri rap kubera ki my brother ntibazakiruko voilà twarabonye muri Top TV bakora ico bintu kwita competition aho mwashoboye guhura muri kumwe na Hakijizo ushobora novuga gutakana ikibanza ca mbere utowe n'abafana muri comment ndifuza kumenya byari bimeze gute haje ivyo bakwemereye barashoboye kubiguha iyo mbwiye n'ikintu ca Top TV chanumva mbabaye cyane kabisa kubera ko izo n'izindi dossier zitera ziyongera no kuzindi zisanzwe zihari ariko ntacu je ntabwo ncika intege ivyo bangira ntabwo aduhenda ntabwo aduhenda urashobora kuvyibaza okay nanje ndi nk'ijisho ryo urashobora kumubariza oya ni uvyibaza reka kumubeshe wowe uri kurabibaza ntabwo arabo bandi sasa ntabwo aduhenda ahubwo umwe wese akora imigambi yiwe yes two turamenyera tubona abaririmbyi baba rapper bakwepa rap bakinjira muri R&B motive ngo rap ntiriha ngo muragoma muri ivyo birapo vyanyu Yes my people mumeze gute muraho murakomeye ni Ardo Promoter aka Bamasho Mr Connaisseur alias Noir Afrique enfant noir ambassadeur muhuza ndabitadanure Mr Kampinzani bed camera siri master head piyo shura kubaza ngo ibintu bimeze gute canke vyifashe gute kuri no mwanya kora subscribe ngaho uhejeje cukanda ugakengera ibwe notification zo kwamizi gushikira uno mwanya turashani muri buja to buja flavor buja to bujumbura niho twibereye uwo turi kumwe nizere kuri kuramubona nawe si undi ni
Mnif Gimbo. Gimbo urashobora kwibaza ngo ni kuva he? Kuva muri rap business. Yes, urongowe na King Bface. Reka tumiyagishe. Ni umurapera akomeye cyane hano. Ndakura musaza Gimbo. Nanje ndakura mukije umeze gute? Ndashima ndahari. Okay, ni byiza nanje meze fresh. Yes, ndi kumwe n'umuraperi rero. Ndipfuza ko imbere yuko yibwira abantu na cyane cyane amaza kwikora mu gahogo twagiye mbe tuzongera guhura mfise byinshi no kubwira. Hari mwizo natahura no kubona waragiye. Mbe tuzongera guhura ndazo ufise byinshi umbwira. Hari mwivyo udatahura ivyo wabonye yo wagiye. Kombona izuba rirenga bukeye rigaseruka nishe riba rivuye nishe yagarukiye riba ryatashe kuryama canke kwakira bande vyibaze nyishutora no gukunda bande bene wacu baragenda abandi bakavuka bakaza badusanga habagiye badusize nikumanga nta kuringa bisaba gusefisa amakenga mbega bagiye bazogaruka uzu umunsi waje umunsi wo gutahura babaje ndomana n'Imana yawuduhishije ko twamatubibuka bobo baratwibuka mbega ho bazozuka canke baranyibuka mbega ubu baranyibuka ko jiwe ndabibuka ko twigeze gusangira kimbuka nubwo byashitse bobo bakimuka kure cyane aho nashobora kurunguruka ku mitima yacu ntibigeze bimuka twarabagumanye ubu tuguma tubibuka ka n'umunsi umwe w'umunezero kuri plage mushajije muryohewe mwishimanye vya danje akaryosha kabishe kagasangira ako keja gatetse mutakibagira ijoro n'umutaga mukigumanira ariko akaba yaramaze kwitahira kabisa uni Mnif Gimbo nizeye kuri kurabibona na cameraman hari umunezero ni wose ngo kabisa cameraman ni ryambere ngimbere ya kamera jewe muguranyimeze respect sana ndakwishapo yo hari yindi ngibi mutabira cokesha ni ryambere ngimbere ya kamera ngo baza bakunze bakiza ati ni Mnif Gimbo kuva muri lab business hari akaba bi nanje nzoronka uranyemeje ba nzoronka nanje nzoronka nzoronka nanje nzoronka yes my brother ni Mnif Gimbo turi kumwe ndizera ko mwamaze kubana na cameraman vyamucanzagiza nanje sinzi ivyo ndimwo kuba Gimbo nyemeje kugeza ubu ndivuza ko tubwirira rero Mnif Gimbo hajya Mnif Gimbo njamenye ko ari Mnif Gimbo kuva jari my brother namenye ko ndi Mnif Gimbo yes cyangwa wiswe Mnif Gimbo uyu cyangwa wiyise Mnif Gimbo kuva jari bigenze gute nibaza yuko Mnif Gimbo ni izina ryavuye mu zina nahawe n'abavyeyi ni izina ryaje igihe natangura kuririmba ni izina ry'umwuga ego kabisa uitwa nifasha methode watubwiye ko ryavuye mu izina wahawe n'abavyeyi hari ryari aho wacha ushima ko wite Mnif Gimbo haraheze imyaka itari mike nibaza yuko yo bari 2 canke 3 kabisa imyaka 2 canke 3 indirimbo novuga ko abenshi bakumenyeye ko yari indirimbo wasa n'ukumenga uri kuratera gakokora Fabelove ijye ndirimbo my brother byagenze gute bwo ngo wimvire kijya ciyumviro haco mwari mwapfuye kijya gihe indirimbo bamenyeye ko yasa niyo nateraga gakokora Fabelove kabisa nimwibona ubwanwa urumva ko ndagukurikirana my brother nimwibona ubwanwa okay nibaza yuko ijya ndirimbo kugira ibeho ni kwera ko habaye ibintu binkora ku mutima bitampumuriza bituma niyumvira eske mu buzima mukuru arakwiye kubaha mutoya nawe arakwiye kubaha mukuru sasa kuba hari abantu bibona ubwanwa bagashaka gucinyiza abadafise ubwanwa kabisa niho havuye iciyumviro cyo gukora ati ntiwibone ubwanwa umbone ndakana usunyurira ko kandi nkurusha gucana sawa umuntu ashobora kubaza ngo burya ho bahari ukudahuza kijya gihe hari umuntu ashobora kuba yaravyibajije mbe no munsi ko waguhari je uko kudahuza bama bavuga je ntako mbona kubera ko jewe nta beef ndamufitiye usivye iyo yoba mfitiye wene ego
Fabi ni kibamba yes twende kai kabese gusa ashirisoni mu kwiyita master king kubw'imvo y'bangi ishwe n'amafegi isura n'injundi ubugufi nk'ifundi rap yiwe ni y'abadogodogo isona nk'uwo bateye umunigo nigo nikimuga mu muhogo mu mubiri n'uruzingo kugw'inzigo n'ibisongo nyinywera ijoro umurango hamangongongo ni kamiri gato kandi ari kadogodogo naramubwiye tukihari bado kwanza kumva kokeje ntibitangaje uno munsi ndaje mva ngaha nkubabirije nkokeje nguhane ntakubabaje mpakugarukanye indero watakaje mwananje ehera ingene umara maju ntetereje umutamana wanje urawunyambuje mu bandi bavyeyi ingene usuzuguje ubu master tacho buguha rekana nabwo ubwenge nabwo bujuju nibwo bukuzuye nayo nakonkeje ntacyo yakumariye nubwo kukiyiko ntabwo yagusigiye ntukicubaha bagutanguriye nabo watanguriye ubu barakwenuriye fro nagira namba uwo nikibamba n'umutima nusimpa arazikonda musumba rabe bindu kora nk'ubusampara nivyo mbona woshobora umuzikure kandi nawe reka gutakaza umwanya ingo ndaguha umutaho ugende kudandaza inyanya kuko uriye jewe uzoburiye subizaho nkuye kuvaho wayayatiye nikera ubu vyandambiye sugufina narakaye hari vyinshi niboneye nihoreye atari ivyo bambariye ndindiriye wigarure vyarakunaniye igiti wabo niyo bajuriye nimwibona ubwano mu mbone ndakana muce munyurirako kandi mbarusha gucana nimwibona ubwano mu mbone ndakana muce munyurirako kandi mbarusha gucana 1 2 abarusha gucana 3 4 muracyara bana 5 6 leki iyo myotsi mucana irabongoza mukigira nk'Imana kabisa. Mnif Gimbo ndifuza kutubwira rero muri uno mwaka novuga ko utakoze cyane nkuko twari tukwiteze cyangwa ko twari tukuzi. Ikibazo cyabaye igiki twarabonye uduha n'iryari audio munyumuza kuduha video naho nyene niduha basaraye abafana kubera iki my brother? Ikintu cyatumye ntakora ku murindi nk'uwo bari bamenyereye ko ni kubera ko narashikiwe n'ibibazo bigiye bitandukanye bimbera intamamyi bituma nyene ntagaragara nkuko nahora ngaragara mu gushira hanze ibikorwa mu kubaye ibikorwa rero nico cyatumye ibikorwa bitaza ku bwinshi ego narabuze grand frère n'ikintu canci intege cyane mu kubitahura vyamfashe umwanya muniniya kandi shimire n'abafana bambaye hafi barandemesha baranantera n'intege bambwira ati courage unaduhe video ya n'iryari nico gituma nashimye no guhera kuri video ya n'iryari kubera ko vyanshikiye nasohoye audio ya n'iryari. Sasa rero ubu vuba bitege bishasha n'umwaka utararangira birakunda kubera ko n'inyuma ya zero birakunda Imana ikidutije umwemu inguvu maze yuko ibikorwa ubu batazogira cyane batazoteba cyane. Yes, nizere ko impamvu bayumvise ugutebagara kubahereza ibikorwa no mwaka ico byavuye ko ndifuza kutubwira ku mwaka uzatukwitege fire navuze yuko nuno mwaka utararangira barashobora kuronga igikorwa gishasha uno mwaka turashobora kwatsa umuriro neza cyane canke dutangure umwaka mushasha n'igikorwa gishasha cha Mnif Gimbo. Naramaze no gushira hanze titre indirimbo yitwa Fabelove bayitege cyane bagire subscribe kuri YouTube channel yanje. Indirimbo yitwa Fabelove ego kabisa ariko barashobora kumva ngo barashobora kubaza ko Mnif ariko arafata gati akubuza mu ntozi canke ariko arasotora gute Fabelove abenshi bashobora kuca bibaza neza ni Fabelove tumenyeye Fabelove tuzi muri rap kubera ki my brother umenga uri kurasotora ko none uwo yitwa Fabelove niko yitwa izina Fabelove ni izina rikunzwe kwita umudada umudemu twitege ko uzoba uri kuririmbira umwana rero wumva wowe deja wamaze kuvuga ngo iryo zina ngo barizi kuri naka ujya naka wavuze yitwa Fabelove
kabisa niko yitwa neza uramuze Fabelove nokora nk'ubusampara abenshi biyumviye ko woba uriko ura nyene era bandababwiye sivyo burya abantu baratukana bihoreye je navuze Fabiola sinigeze vuga Fabelove ariko baravuga sasa muri ico gihe ninda bari karatukana ariko nanjye sinavuze Fabelove ahubwo navuze Fabio ndi tumenyeye muri rap none Fabi ninde wabivuze Fabi reka tugende rero my brother turakumenye muri rap business irongowe na King Bface ariko ndimvira kutubwira waronse opportunity gute kuja muri rap business byagenze gute ubwa mbere guhe na Bface byari bimeze gute nibaza yuko yarumvise ibikorwa vyanje before hama arandondera nkuko management yiwe irandondera nkuko barondeye bajya abandi turi kumwe hajya baradubwira projet turumva yuko ari ibintu nyene bije kuduteza imbere bije gufata impano zacu bikazipushinga kure cyane chatura rap business kiravuka yes umaze kwisanga muri rap business byakwigishije iki nikihe ikintu byakweretse vyanyeretse yuko vyanyigishije ko gukorera hamwe gukundana ari ikintu kimwe muri vyinshi bishobora gutuma ushika kure aho wifuza kugera ego yes hari umuntu ashobora kwiyumvira ngo icyatumye aronka opportunity nikora ko yaririmbye Bface koko nivyo idea kugira ngo ushobore kuririmbira Bface yagiye gute my brother ivyo barashobora kuvyiyumvira mugabo je nanje siko ndabibona cyangwa ugasanga niyo mpamvu byose birakunda sasa idea yo kugira ndirimbe Bface je nuko nari sanzwe nkunda ibikorwa vyiwe nkunda flows ziwe nkunda texts ziwe bica bituma nkunda ibikorwa vyiwe nkunda nawe nyene kabisa muri rap business hajya bifashe gute ho dusangiza ubuzima bwa rap business gatoya mbe mukora gute mukora najyari kugira mshoko hoba haba manama dusangiza ubuzima bwa rap business gatoya rap business ni crew y'abaraperi benshi cyane bagiye batandukanye bafite matala nkuko nyene projet yazanye Bface yafashe ugwaruka rufite tala yo kurapa aravuga ati ndashobora kubereka inzira basi donc nk'umuntu yagutanguriye umwuga yagutanguriye urazi umwongo nyene utabumenyereye bisaba ko ujana n'umuntu awumenyereye umwongo kugira ngo ushobore gushikiyuja sasa rero rap business nico cyatumye ivuka ifasha impano naza yuko hari abantu benshi bamenye biciye muri rap business biciye kuri project za rap business sasa rero nibaza yuko muri rap business n'umunyenga muri rap business ni impano zigaragaramo muri rap business n'urukundo no gufashanya ibintu nk'ivyo yes mukorana ryari rero muhurira hamwe kugira mutegure project ryari bo nibaza yuko buri mwaka twama mwarose igikorwa kivuye muri rap business rero nibaza yuko no mu mwaka tugiye gutangura mugiye kuronka ikindi gikorwa kivuye muri rap business hama gukoranaho turafise groupe duhuriramo tuganiramwo ibintu nk'ivyo twitege ko turabonye ibibazo part 1 turabona ibibazo part 2 twitege ibibazo part 3 canke izobandanya nka seri mu bisanzwe ego izobandanya hari n'igihe mutoro nka parti ya gatatu mukaronka yindi projet atari ibibazo ai mutakakata canke mukaronka iyindi projet atari ibibazo canke mukaronka ibibazo parti ya gatatu biso ngo tutaronse ibibazo tuzoronka ikindi rero ndifuza ko tubwira rero ibibazo icyumviro cyazanye ndi kugira ngo bisubwa mwari hamwe icyumviro cyo kugira muzane mukore ibibazo cyazanye Bface canke numwe muri mwebwe mu baraperi basanzwe bari muri rap business cyazanye Bface amara kitwumvisha hamwe umwe wese arandika imistari yiwe muri rap business hajya nohe mu raperi mwemera gusumba abandi uretse Bface twemera twebwe cyane muri mwebwe nyene undi murapere mwemera muri mwebwe muri hamwe sinzi nano uko nari mu mitima yabajya bose barimo umva no two muhuriza ko gute kuri je ndabemera bose nabamesha kabisa uti bararenze barakaza sana hamwe tugakorana n'uwundi akavuga ati je Gimbo ndamusumvya kuri wowe byakira gute
Jenny mazana ni bisanzwe ni donc ni confidence y'umuntu ashobora kuvyibaza uko ariko abandi ntibavyakire uko voilà. Turabonye muri Top TV bakora ico bintu kwita competition aho mwashoboye guhura muri kumwe na Hakijizo ushobora novuga gutahukana ikibanza ca mbere utowe n'abafana muri comment ndifuza kumenya byari bimeze gute haje ivyo bakwemereye barashoboye kubiguha iyo mbwiye n'ikintu ca Top TV canumva mbabaye cyane kabisa kubera ko izo n'izindi dossier zitera ziyongera no ku zindi zisanzwe zihari ariko ntaco je ntabwo ncika intege ivyo banyemereye hagiye ivyo batwemereye hajya ntavyo bigeze ntabwo bigeze babikora ariko abantu babibonye bo bibaza yuko ivyo bemeye babikoze ariko ntabwo bigeze babikora ariko ntabwo biduca intege bituma donc bitwongereza n'intege ahubwo bigatuma dukora cyane kugira ngo bariya bataduha agaciro dukwiriye bariya abantu nyene bafata ibintu vyacu ntibabihe uburemere tubereke yuko atari bo mana umunsi umwe uzoshobora gutobora uretse muri rap business wowe ufitaniye projet n'abandi barapere ba hano mu gihugu uretse barimo muri rap business projet za gute musanzwe muri abanyamuziki nta wundi munyamuzika woba ufitaniye projet cyangwa utegura kuzokorana nawe igikorwa nibaza yuko amakuru arahari nibaza yuko narafashe umwanya ukwiye uriya mwanya ntariko ndashira hanze ibikorwa nariko ndagira stock hariya narakora cyane kugira ngo nihagera ko ntangura gushira hanze ibikorwa vyanje bizoze ku mwanya sasa rero muri ivyo bikorwa bibitse harimo amaprojet twakoranye n'abandi baraperi abarnbiste nibaza yuko rero babe gado bagume hafi ya YouTube yanje ni Mnif Gimbo haje ibikorwa bezokwa mama birose buri mwanya niwe mu RnBiste akaze mufitaniye project sha bose barakazi kweli kabisa bose barakazi tu Bifesh kino gihe ariko arakwepa hip hop abenshi niko babivuga ngo Bifesh bari karakwepa hip hop akaba kandi asanzwe afite n'ishure iyo no kwita ishure mugabo akaba asanzwe yise rap business kuri mwebwe kino gihe ariko aduhereza R&B nyinshi cyane kuri mwebwe hajya bibereka iki nibaza yuko ibintu byose ni plan z'umuntu kandi si vyiza kwinjira mu migambi y'uwundi muntu kubera ko ujya yapanze iriya migambi aba yapanze vyose sasa rero wowe kucuza sinzi wowe uvundurutse ushaka kwinjira muri plan z'umuntu yapanze utazi umwanya yafashe mu kuvyumvira nibaza yuko ubugize amakosa cyane ariko kugiye bivuga yuko atawasaba uruhusha mu gukora icyo ashaka nibaza yuko mu bifata uko nyene ariko hari abavuga ko mwebwe biba bahenda bivanye nuko mwebwe bagumiza muri rap nawe akaguma kwera atugumiza gute ntawe yandikira indirimbo ni support yo gupushinga atara y'umuntu gusa ntabwo donc ari management kujera kuva hasi gushika hejuru kumenya uko ufungura kumenya iki oya sasa rero reka kumubeshera ntabwo aduhenda ntabwo aduhenda urashobora kuvyibaza okay nanje ndi nk'ijisho ryo urashobora kumubariza oya ni uvyibaza reka kumubeshera wowe uri kurabibaza ntabwo ari abo bandi sasa ntabwo aduhenda ahubwo umwe wese akora imigambi yiwe tuko turamenyera tubona abaririmbyi b'abaraperi bakwepa rap bakinjira muri R&B motife ngo rap ntiriha ngo muraguma muri ivyo birapu vyanyu tuzora yuko ari cyo muzokwishikanako aba baririmbye niko bavuga bamwe kuri Mnif Gimbo rap yo biriha mbeni yabiriha nike kintu cyamana yoratse abantu bari kwadukurikirana amaze gukura muri rap kubera iki ni irata kandi kwirata n'Imana ivyanyu antukabirahari tu kubera ko sinosohora King B-Face indirimbo yanje ya mbere sinosubira muri studio kandi nkiri ruguru featuring Moses Brown sinogenda muri studio kandi nanje zoro nka featuring Obelix sinogenda muri studio nijyari ntimwibona uganwa n'izindi zigiye kuza mu gihe mbona ivyo bintu bidashobora kungurira n'ikirato bidashobora kungurira n'ipataro bidashobora kungurira n'agapira bidashobora kumfungurira n'ivyo kunda sasa rero no kuvuga umuntu wese
hari ikintu badatahura umuntu wese afise inzira ziwacamo kugira ngo ashika hashaka uri arashobora kubivuga kujya ariko ukazusanga naho yoba yarose diri ya show yinjiye stage ananzia ku hip hop kandi yavuze bijya kabisa urumva canke uzi neza yuko atazusura gusora indirimbo ya hip hop ivyo bintu bama bavuga barihenda cyane kuko nibaza ko no mu baririmbyi batunze cyane abaraperi barimo na hano mu gihugu cyacu yego kabisa barahari benshi batunze cyane Bifesi wamumenye kubera iki kubera hip hop kabisa none yes reka tugaruke rero watubwiye ikintu cya stage kuri stage ndetse n'ibitandukanye ngerageje gufatira ngaho Mnif Gimbo ari kuri stage gifata gute niki kintu yerekana canke atangura kugira yari kuri stage yendi kuri stage mba niko ndakomunikana na public abafana baje kundaba nk'abahise bakunda nyene zibiriya bikorwa vyanje basi kabisa hajya umwotsi n'umuraperi birajyana canke umwotsi uratuma umuraperi ashobora kugira vibe irenze yari kuri stage biravana swing z'abantu ziratandukanye kuri jewe sinibaza ko bikenewe urutumiye umwotsi rimwe na rimwe sinibaza ko bikenewe ntavyo ngira nta nivyo nzigera ngira je suis kabisa dusa n'abasozera ikiganiro ndifuza kugira akantu babwiye abakunzi bawe ko badukurikirana abakunzi ba Ardo Promoter abakunzi ba Iciza TV abakunzi ba Mnif Gimbo abakunzi b'umuziki w'u Burundi abakunda rap mu bisanzwe nk'akajambo kanyu abakunzi babo bantu bose dondaguye kabisa tubabwire ko tubakunda sivyo tubakunda sasa iyo maze kubukunda umuntu bibe ngombwa basika gukunda kubera gukunda ikintu kitagukunda birababaza sivyo badufollowing ku mbuga zacu ibikorwa vyacu babisangiza abandi nyaza yuko nta wanka konka nyina ngo nk'amaheri bashigikira impano z'igihugu nibaza yuko vyose bizogenda neza mu gihe hari urukundo hagati y'ibi na biriya yaman nanje reka ndagushimire kuri kano kanya mwaduhaye akira bitanu my brother kabisa reka rero ndagushimire wewe wahevye turimwo urabana natwe ndakwibiza ko ari kumwe na Ardo Promoter aka Bapfuye Misa Connaisseur alias Noir Afrique enfant noir ambassadeur muhuza ndabidadanure Misa Kampinzani behind camera ya Siri Master Head reka ndagushimira ko subscribe ndagushimira wewe wadukurikiranye kuva ku ntaho ngusha kumpera shukora subscribe no kuri Mnif Gimbo Imana iguhezagire shout out to you